Nshuti bagenzi mukunda ibiganiro byacu turongeye kubaha ikaze tunabaha karibu muri kino kiganiro ca mbere dukoze muri umwaka wa 2021 kuko mubibona turi kumwe n'umugwi w'abantu bagera kuri 4 nako ni 5 murantunga turi kumwe n'umugwi w'abantu bagera kuri 5 ikiganiro ni cakini nyene mumenyereye n'ibikorwa by'abaririmbyi reka tubahereze umwanya batwidondora baribo baramutse n'abariko baradukurikirana kaze Kamere kuri umushikanje icaye ngaha yambaye ibintu by'umutuku. Ndabaramukije akazina kanje nitona Kitimana Lizette. Nta Kirutimana Lizette waje ngaha kabuki nkande. Naje nk'umuririmbyi kwa Hoziyana. Kwa Hoziyana ego namwe Ego reka ndabahe mwaramutse kwanza mumeze neza mugowe neza. Hama nanje ukazina nitwa Shimimana Gilbert. Ego zamugirwa ko presentation ikwiye. Okay, nitwa Shimimana Gilbert ndirimba muri Chorale Hoziyana ndirimba ijwi rya gatatu ndi n'umushefu w'ino chorale. Ego Okay, nanje nitwa Uwimana Enoke ari akazina k'ubuhizi ku bakunda gukoresha ama social media ni karenga ko kuri Uwimana Enoke Nitif. Hama ndi umuririmbyi wa Chorale Hoziyana nkaba ndirimba ijwi rya gatatu profile mfise muri Chorale ni ndi umutoza nkongera nkaba secrétaire w'ino Chorale mugize neza. Ndabaramukije mwese muriko muradukurikirana nkaba nitwa Nikiza Tanya nkaba ndirimba muri no Chorale Hoziyana nkaba ndirimba ijwi rya kabiri ikigeretseko nkaba sanzwe ndi umwanditsi w'ino Chorale. Ego ndabaramukije namwiriwe bivanye n'umwe wese ahahereye nanje nitwa Iradukunda Ruine hama ndirimba ijwi rya kane nkabandi umutrezoriye wa Chorale Hoziyana. Neza cyane nkuko mwabyumvise uyu munsi turi kumwe na Chorale Hoziyana yo mushinga y'Abadventiste w'umunsi w'indwi isororezo. Ariko rero reka tubaze ikibazo ca mbere umushefu ko tubona muri abaririmbyi 5 gusa Chorale Hoziyana isanzwe izina abaririmbyi 5. Oya turi imwe muri Chorale vraiment yiyubatse ifise abaririmbyi benshi dufise igitigiri c'abaririmbyi 26. 26 neza cyane. Reka cyo tugenda gato haje inyuma tubaze umutoza mwumvise ko afite amabanga akomeye gose n'umutoza akongera akaba n'umunyamabanga wa Chorale. Ni nk'iyihe ndirimbo abantu bayumisa bavuga bati ijya ni ya Chorale nyene koko Hoziyana. Okay, dufise indirimbo nyinshi sinzi ko ari zo mu album yashize canke mu iyi turiko turapresenta uyu munsi. Boya ndavuga indirimbo yatumye Hoziyana imenyekana igira izina. Iba Hoziyana uyu munsi. Uyu munsi ushitse kw'ishengo ry'Abadventiste b'umunsi indwi rya Sororezo ukavuga ihanga bacamenya ko ariko hari Hoziyana. Ihanga. Reka tubasabe iyo ndirimbo ihanga muyituririmbire kugira ngo bariko badukurikirana basanzwe bazi yo Chorale bumve neza ko ariko Chorale Hoziyana turi kumwe muri studio. Turihanga kabiri Turihanga 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 turabana b'Imana turihanga tarabohowe turihanga 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 turabana b'Imana turihanga tarabohowe turihanga. Oh la 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 amina 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 kabisa. Ni indirimbo ndabazi nico mvuga kabisa. Nshuti bakunzi mwe kumadukurikirana ngira ngo abo musanzwe muzi Chorale Hoziyana mwumvise kano gahogo mwaciyemo barokariza neza ko ari bo vy'ukuri. Rero Chorale Hoziyana yavutse ryari? Ego ni Chorale yavutse mu 1994. Ego 1994. Ishengero rya Sororezo rifise amakorale menshi gose. Ego twashoganira na Chorale Don Joy Singers turaganira na Chorale yaba Mifem n'amakorali yagiye avuka mu bihe bitandukanye kandi
agira ikintu catumye ayo makorari abaho. Yego cane. Iyi korari Hoziyana yoyo yavutse kuyihe objectif? Bon, korari Hoziyana yavutse kuri objectif nk'izindi ziba zifise, ni korari yo kukwiza ubutumwa kw'isi yose. Ego. Reka mbaze gato umutoza kugira ngo umuntu yifuje kwinjira muri korari Hoziyana yinjiremwo n'ibiki musaba? Okay, ntitwinjira muri byinshi cyane, ariko apfa kuba ari umuntu yabatijwe azwi n'ishengero n'ibikorwa vye bimuranga ko biba ari umuvuzi w'ubutumwa bwiza, aba yuguruye imiryango yo kwinjira muri no korari. Ni kuvuga nk'umuntu asenga muri Vivante, muri Pentecote, muri Catholique barashobora kwinjiramo kuko nabo barabatijwe? Oya, imico y'aba Adventiste b'umunsi w'indwi nubwo ubuvuye muri ayo mashengero, kandi kuko aba ari vyizegwa bishasha uba winjiyemwo utegezwa gusubira kubatizwa. Twavuze umubatizo ukwemerera kwinjira muri iyi korari n'aba Adventiste b'umunsi w'indwi. Uragize neza. Muriko murabwira bariko badukurikirana yuko uwo kwifuza kwinjira wese muri korari Hoziyana mushoboye y'Abadventiste b'umunsi w'indwi Bisororezo ategerezwa kuba ubwa mbere ari umu Adventiste b'umunsi w'indwi. Ubwa kabiri agaca agira ugushaka. Ubwa gatatu namwe muca mwemerera. Ubwa gatatu aca yandika ikete, hama natwe tukamwigako tukabona ko bibereye aho ko bishobora kwinjira muri korari Hoziyana, hama tuca tumwakira nta kibazo. Neza cane. Reka dutere tuja imbere korari Hoziyana mwavutse mu 1994. Bivuge ko mumaze imyaka isaga 24 gutyo. 24. No kuvuga umwana yavutse 6. Umwana yavutse ico gihe korari ivuka bamwe baramaze gushaka barubatse izabo. Urumva ni korari kamvuge ko ari korari y'amateka. None iyi myaka yose iheze korari Hoziyana mumaze kurangura ibiki? Ni korari imaze gukora ibintu bitari bike. Twinjiye mu vy'umuhemo tumaze gukora amavuga butumwa atandukanye. Ego. Nahehe ahantu korari Hoziyana murabizi neza ko twarakoreye ahantu bita Imubimbi aho haruguru gatoya. Mu mwaka wa 2018 ego 2018 twari kumwe na Nzamba y'iherezo i Bururi aho bita Imugamba. Ego nari bavuga butumwa ishengero ryaze rituri turungikamo kuko ishengero rya Sororezo murabizi ko ari ishengero rikora amavuga butumwa menshi cyane. Ego nta wundi yo mwunganira ku byo mwamaze gukora mu buryo bwiramvuye wowe afise akantu kamumaritse mu bikorwa ko hari Hoziyana mumaze gukora? Okay, ibikorwa tugiye dukora bigiye bitandukanye. Dusose gato kubikorane nyezina tuba twateguye cyangwa se tuba twarungitswemo n'ishengero. Hari ibikorane byinshi cyane tumaze kuba turimwo, kandi mu ivyo bikorane tukabona ukuboko kw'Imana. Rimwe na rimwe mu byo tuba dufise hakaba ari byo tuza dusigira amashengero atari yungungana ngo atera ja hejuru, gasanga turakoze mutwo dufise duke tukaba twobasigira icibutso chako hari Hoziyana. Ego tuvuze uko tuca tugira ko nk'akarorero so kwiyemera cyangwa se iki kubitiye mu Maramvya bashitse ikishengero ry'Imaramvya urashaka guca kugati haje harimo ukuboko kwa Hoziyana. Ugasimbira aho bita ku Mutara ku Muzinda barashaka kugati haje harimo ukuboko kwa Hoziyana. Nibuzige hose turaho tugeze hose turakora uko Imana yadufashije neza cyane. Ndumva yuko ko hari Hoziyana ariko hari y'amateka, ko hari nuvuga idafise umurimo kuririmba gusa. Ego sinzi ko mwaca mudomako inyuma yo kuririmba, inyuma yo cyo kuririmba ni byihe bindi bikorwa musanzwe mukora? Ico kibazo nashaka ndakitumbereze kuri Tania. Ibindi bikorwa dusanzwe dukora uretse kuririmba gusa, hari umwanya dora dufata w'amasengesho. Twahariye gukora amasengesho ya korale, hakabaho kwibabaza biciye mu gifungo, tukiyiriza ubusa turiko twereka Imana ibitubakiye muri korali. Ego nico ni gikorwa dusanzwe dukora naco. Hari cyo munganira nawe kuvyo musanzwe mukora inyuma yo kuririmba? Nyuma yo kuririmba uko yabivuze niko biri korali wacu. Ni kuvuga murafata imyanya y'amasengesho mukiyegereza Imana. Yo mufise nk'imitwaro bisaba ko mwibabaza mukibabaza neza cyane. Reka tubaze uyu nawe nimba ari ikindi kintu yo afise yo kongera ko ku bindi bikorwa musanzwe mukora urenge donc biri nyuma yo kuririmba.
mu bisanzwe ibikorwa dukora ni byinshi nk'uko Imana yatugiriye neza ikaduhatiza ubuzima tubayemwo ni ukuvuga ko iyo hari umuntu agize ikibazo akatwitura nka Korale Hoziyana turamuba hafi tukamufasha ntituraba ngo nuko ari uwo muri Korale Hoziyana canke se bo mwishengera indani naho aba ari uwo hanze tukagira ico dukoze muri Korale Hoziyana maze tukagira tukamushika ko uwo muntu tukamuramira. Yego neza cyane ndumva ko Korale Hoziyana ariko Korale twovuga isanzwe ibayeho ubuzima rukristo. Rero mu matwi adusumira twarumvise ko Korale Hoziyana bafise integuro idasanzwe ubu vuba cyane gose kwigenekerezo gicenda y'uko kwezi kwa mbere mwaka wa 2021. Ariko imbere ko tugaruka kuri urwo rubanza mufise rudasanzwe nashaka dusubira inyuma gato. Korale Hoziyana imaze gusohora ama album angahe? Ego aho kuko mu bikorwa mwakoze numvise atabyo migeze muvuga sinzi yuko atanimwe murakora kabaze ngena ko mwagwe mutubaze. Ego dufise album audio dushika kuri zine. Yego dufise zine maze gukora dufise visuel ntabaciriyemo izo album audio zino maze gukora mwamwibukije mage muzikoreramwo. Ego kuko ni imyaka isa n'ikurikirana. Ya mbere mu mwayikoze kuvuga ya mbere twayikoze c'était en 2014. Ya kabiri twarayikoze 2017 2018 ya gatatu 2018 ya gatatu 2018 ni ya 2020 ya 2023 mbarishe dusohora. Okay. Kane hama izibona nazo album video havuyemo iyo audio ya mbere twakoze 2017 zisikiye zaza ziri kumena ama video Ego okay. Neza cyane. None ku muntu yo bayifuza zino ndirimbo zanyu album ya mbere ibona na album ya kabiri ibona ashobora kwironka gute? Reka dusaba mutoze cukaza kitwishure. Ego uciye ku rubuga rwacu dukoresha urubuga rwa Hoziyana kuri YouTube hariko indirimbo z'amashusho muri album ya mbere ni ya kabiri usibye ko iyizi ya gatatu niturashira ko ntiziraja ku ubwo rubuga rwanyu rwa YouTube umuntu akeneye kurutembera ko yandika gute arondera gute donc winjiye ukaca wandika Hoziyana SDA Sororezo directement ucuronka izo ndirimbo zacu. Okay, Korale Hoziyana ndamaze kubabona muri mu concert jewe ni Korale rimwe abantu baba papa bakuze n'abamama twavuga yuko mu mvugo ya kimuntu bafise amafaranga bafise amafaranga. Sinzi yuko izo ndirimbo zanyu mwashimye kuzishira kuri YouTube kubera ko mudakeneye kudandaza amasede ngo mwanka amahera musanzwe muyafise akwiye canke ni gute umuntu akeneye kubaterera mu nzira kubagurira amasede yo zironka yo zisanga hehe au juste? Ego murakoze cyane kibazo ciza cyane kandi kimeze neza kuvuga mu kuronka CD aho ushika ku shingiro ryaje batse munsi w'indwi cyane turi mu groupe menshi tafise groupe ya Korale Hoziyana Catholic ihurikiyemo abantu benshi batora inimero y'umuririmbyi umwe muri twebwe ukamubaza ndashaka kuca kuri ngene ashobora kuronka iyo CD cyane ariko kwishengera ry'abantu batse munsi w'indwi Sororeza CD zirahari cyane ukarondera uwitwa Barijane Christos ashaka kuca kuronsa izo CD. Murakoze cyane. Hama ikindi kibazo nagomba kubaza umunyabigega. Ego nibyo murafise amafaranga muri Korale murafise ababosi muririmbana ariko nibaza ko nugira agatima ko kubaterera ubwo buryo bwiyo muto busubiza inyuma. Ni muzihe nzira uyo bucishamwo canke nubwihe bundi buryo mufise muronkamwo intererano kugira ngo Korale gume yisununura? Kuko tugiye kuraba izi album zine audio zarabatwa uburyo n'izi album zibiri niya gatatu mutashira habona nazo zarabatwa bundi buryo. None ni gute ubwo buryo mubwegeranya mubukura hehe? Mu bisanzwe uburyo kugira ngo tuburonke ubwa mbere twebwe abaririmbyi turakorana twebwe ubwacu maze muri duke turonka mu mirimo yacu igiye itandukanye turamanza tukatwegeranya tugashira hamwe hama mugira amakotization. Ego hama tumaze kubona ico dushitseko
tubonye kuko tuba twakoze bije y'ico gikorwa dushaka kurangura kuvuga ko tubonye tugumiwe turashobora guterereza mu bagenzi mu bayandi makorali maze bakagira ico badufashije neza cyane. Imbere yuko rero tuja mu kiganiro cy'igikorwa nyezina mufise itariki 9 twashaka mutubwire iyo album dushaka ku mugaragaro mwayitiriye gute? Ego murakoze cyane. Ni album novuga ngo harimo indirimbo zo gushimira Imana, harimo indirimbo zifatiye ku bintu bimwe n'ibindi bamuzokumva, ariko twebwe twashimye kuyitirira yuko tudugije ibiganza mu gushimira Imana. Ni kuvuga ni indirimbo y'amashimwe mandi majana tudugije ibiganza mu gushimira Imana. Reka tubasabe nimba iryo zina ry'indirimbo aho karimbo mugacishe ko gato kugira ngo abadukurikirana bakumve bumva kanovera kiyo album ingene izo bimeze. Tudugije ibiganza kabiri. Tudugije ibiganza byacu tuvuga tuti Shimwa Yesu kubw'ibikorwa vyiza wama utugirira, abawe bose turirimba twiterera hejuru, niduhengeshanya kubivuga kubw'urukundo wamutugirira. Yesu ni utugejeje uyu munsi, hihi amanga yose nafukame, avuga ineza wamutugirira. Yesu we iyo utegetse naho biraba, nico gituma tutazotinya kwama tuvuga ineza utugirira. Neza cyane nshuti bakunzi mudukurikirana, murumva yuko ari indirimbo y'akanovera kandi ifite amajambo yerekeza ku gushimira Imana. Ico gituma nubwo bataratubwira neza ivyo ubutumire mbaye ndabararikira kutazosiba muri kino giteramo yo kwadutegurira cyo gushira habona iyi album. Reka tubaze umuyobozi wa Kohare, none ibikorwa nyezina cyangwa se programme zitunganije gute kuri igenekerezo rya 9? Ego murakoze cyane. Ni integuro twiyumviye kuva mu mwaka wa 2020. Twiyumva yuko twogira tugategura album shobora kuzosamiranira ku maradiyo nka yose agize igihugu cy'u Burundi. Yandi mu yandi majambo ni album twifuza ko ishobora gukura Korale Hoziyana ahiru no munsi ikayishikana ku rundi rugezo. Tugiye rero ku nteguro uko izo zitunganijwe ku isabato y'igerekezo rya 9, ni integuro twakwifuza gutangura kuva mu gatondo. Yego, integuro twakwifuza gutangura kuva mu gatondo, tukazaba turi muri iyo nteguro nyene, ariko integuro nyezina ni kuvugisha isaha 7:30 kubandanya. Yego, Nagomba cembaza umunyabigega kubera iki mutiyumviriye kurondera sale mukoreramwo hama abantu bakinjira batanze amafaranga, kuko nayo bino bikorwa n'ibintu bisaba uburyo bwinshi n'ingufu nyinshi. Kubera iki mutiyumviriye ko twokwinjira dutanze amafaranga abantu kwa tuje kubashigikira? mu bisanzwe twebwe igikorwa turiko n'umurimo w'Imana. Ntidushobora gufata ubutumwa ngo tubugurisha amafaranga, oya. Nuvuga ko twabiteguye kugira ngo buri muntu umwe wese, kuko hariho abadafise amafaranga twosaba, kugira ngo umwe wese aze yakire ubutumwa bwiza ata amafaranga turinze kugirane kumusaba. Kugira ngo abantu bose yaba mutoyi yabo hejuru bose bazobe bahari, kuko bumvise ko harimo amafaranga, hari uca harura ati amafaranga je ntawe noronka ntahashike. Kandi ibyo turiko turatanga natwe ari bikiza imitima y'abantu, twabite kugira ngo bikize imitima y'abantu bitegure kugaruka kwa Yesu Kristo. Ego cyo gituma ata amafaranga tuzorinda kwakisha. Kuba mandi majambo ntimwashatse kurimita
mwashatse ko umuntu wese azokumva umuhamagaro wanyu azokwitabe kino gikorane. Okay, nuko niko dukora ndamunganiye gatoya. Yego. Igikorwa turimwo uno munsi nubwo dushaka kwiko hari yacu itera imbere. Si mu buryo bwo kugurisha ubutumwa amafaranga. Turiko turakorera kuri kimwe yadusigira Kristo nk'icagezwe turiko uyu munsi turiko dukorerako. Ni Matayo 28 ku murongo wa 19. Nuko ni mugende. Natwe uko yadusezeraniye kuburira amahanga niko turiko ni uwo murimo turiko nta kindi gikorwa neza cyane. Reka nce numbere ikibazo kuri Tania. Twumvise ko umuyobozi yavuze yuko mwipfuza ko integuro izotangura kuva mu gatondo hama igikorwa nyezina gitangure saa 7:30. Mwaba mwateguye ingene muzo tugaburira twebwe abantu tuzokwirirwa ngaho. Kuko ranatwiriye mu gatondo tutafunguye. Ikintu novuga kijanye no gufungurira abantu bazoza kuva mu gatondo. Twebwe ubwacu korari dusanzwe dufise urukundo. Nta muntu yoza isororezo n'ukuri ngo abure umuntu amwakira noneho mwishengero noneho ryose ryasororezo. Kuhashika ni vyiza n'ukuri uzohashika wese ntazogira ikibazo cyo gufungura. Kuko turabanyarukundo. Ego bakunzi ibiganiro byacu reka twibutse ko turi kumwe na Kohare Hoziyana mu nshingo y'Abadventiste umunsi w'indwi rya Sororezo. Murumvise neza yuko mu nshingo y'Abadventiste umunsi w'indwi rya Sororezo umushitsi wese ahashitse atigera abura umuntu amwakira. Ubwo rero ntimuzohare kwigenekezo rya 9 kugira ngo tuzoje guteteka bene wacu mu gikorane bazoba kwaremesha cyo gushira ahabona album yabo ya gatatu y'indirimbo z'amashusho. Mu kurangiza rero ikiganiro cyacu reka tubaze hari umushika wacu ngahatigeze agira icavuga yagumye atekereza reka tumubaze n'igiki musaba abari kwadukurikirana. Ico dusaba kwadukurikirana turabasabye kuboza kudushigikira muri nteguro. Yego. N'agacumu ko bumwe bagafise kadufasha bagize neza. Iyo uvuze agacumu ko ushatse kuvuga iki? Bo kudushigikira mu buryo bw'amafaranga kuko nitwishoboye. Neza cyane neza ntawo munganira kuri cyo. Hamwe n'ico rero nakubwiye ko yari integuro ndende twateguye bateguye kuva 2020 mu 2021. Twakwifuza rero gusaba ubishoboye gushika isororezo ko iyo tuzayibandikanije akantu uko kari kose kuko dufise integuro twako turategura muri 2020 twafise ivuga gutuma dushaka gukorera ahantu hamwe badufashije muri ako kantu kakaboneka kozo dufasha muri givuga gutuma twifuza gukora muri no mwaka wa 2021. Neza cyane. Yego nta wundi yafise ico kongerako. Uko nyene bariko barakivuga nuko kiri. Ego hamare kandi kantu twasibye gato inyuma mu kiganiro mugakajane naka. Neza cyane. Nuwo bayifuza kuduterera mu buryo aho yo bari hose. Ego. Mwabajije kare mu kiganiro hagati ko twa dufise konti dukorera ko cankiki. Ego turafise konti muri Mipade. Ni ibanki ihuriyemo ibihurikiyemo ni twovuga ihurikiye abamambre bayo n'abadventiste mu munsi w'indwi mutualité des professionnels adventistes. Okay nuko turayifisemo konti ya Hoziyana kuba yifuza ubuza nabo tuzoca niki kiganiro kitararangira canke kuba zoba bariko barakibona turaza kubereka akanimero kiyo konti kugira ngo uwoba afise mu buryo bw'amafaranga nubwo utari mu Burundi ukaburi mu mahanga zana ico ufise nzana ico mfise ngo duteranirize hamwe tubandanye wa murimo Imana yadusigarana. Hamwe n'ivyo kandi amarimikashi amakokashi byose birakora wowe bagiye ashobora gufashisha korari Hoziyana arahawe karibo ariko bobo ntabwo turaba boss turakora mu by'Imana yaduhaye ku bushake bwa bamwe n'abandi amigogo cy'Imana kigatera imbere. Neza cyane. Sinzi yuko hariho akandi kajambo mworenza ko imbere yuko turangiza ikiganiro. Okay. Kuza kumwe mu wese ariko aradukurikirana no mugisha kuri twebwe kandi turifuza kutazotamba twirorera turagomba wewe uri kurakurikirana kino kiganiro ko bumwe mu bashikanikire ngaho aho tuzoba turi kuza kwani no mugisha kuri twebwe
nimuze mwese turonkere hamwe n'ibyo umugisha w'Imana kandi hamwe. Kohare Hoziyana yabateguriye ipi iryoshe cyane irimo indirimbo z'akanovera ngira ngo producteur ngayo tuvugira irimo indirimbo z'akanovera zifise amashusho meza muhawe ikaze mwese Imana ibandanye kubaha. Amen. Ego nshuti bakunzi mwariko murakurikirana ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, reka mvuge ko kirangiriye ngaha. Tubasaba yuko ku isabato y'igenekerezo rya 9 ukwezi kwa mbere umwaka wa 2021 twozotera iteka ko hari Hoziyana mu cyumba cy'Abadventiste umunsi w'indwi isororezo hajya nyene isororezo kuko bafise igikorane kidasanzwe cyo gushira album yabigira gatatu y'amashusho ahabona. Reka tubasabe baturangize n'akaririmbo kamwe gatoya kugira ngo abantu bacu bagume binovora kino kiganiro. Iyo tuvuye kabiri, iyo tuvuye mu ngo zacu turaja gusenga kabibiriya dufise twashika tukicara tukanasakuza kandi ubutumwa buriko buravugwa. Nshuti zanje nimuze twikebuke maze dusome Bibiliya